reka kurira wiganyira ngo ubayeho nabi kandi harabipfuza kumera nk'uko ubayeho uri wese afise ibibazo bimukwiriye ico dusaba no kubaho uhoraho uri wese afise ibibazo bimukwiriye. Abakunzi ba JCTV turabaramukije aho muherereye, mugire umugisha w'Imana. Ikiganiro ni ririmba mushikirizwa na JCTV. Tubahaye ikaze rero uno munsi jewe Eric Niyongabo nakiriye umwe mu bahungu bafise impano idasanzwe, impano yo kuririmba nk'uko ikiganiro kibivuga ari ririmba. Uyo nawe akaba ari Silas Rankunda. Murumva ko yitwa Silas, asanzwe ari umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, izo abenshi bitwa gospel. Nibyo asanzwe aririmba gospel. Kugira ngo namwe muvyiyumvire, reka mbere yuko tubandanya atushirire ko akapera gatoya kugira ngo twumvirize impano yiwe. Mwakoze ndirimbe. Ndaririmba indirimbo imwe akantu gatoya mu ndirimbo imwe mu zo mfise naruka gushira ku rubuga rwa YouTube. Nayo nkaba nayise ntamvura idahita. Okay. Hari igihe uhura n'ibibazo bikakubuza amahoro, washakisha ibisubizo ariko ukabibura, ukaja hirya no hino kurondera ubutabazi ariko bikarangira ubutabazi ububuze. Ariko ihangane mugenzi, iyi si niko itumeriye, rindira kuri wihanganye isaha yawe itaragera. Amen. Mwavyumvise indirimbo nziza cyane ntamvura idahita. Kugira uririmbe ntamvura idahita bavyumviye gute? Bisanze kugira ngo ntegure urako nabanje ndandika ndirimbo ndaje muri studio ndaririmba, ariko numva nahita amazina menshi ariko bivanye n'amajambo numva ifise n'abantu tuba turi kumwe muri societe. Urabaza ati indirimbo yanje uburyo muyumva mumva no ikizini ryayo. Amajwi menshi arambwira ati yite ntamvura idahita, kubera ko ni indirimbo y'ubuzima iba igaragaza ko umuntu aho ari hose akwiye kwihangana, waba uri mu bibazo hari igihe kigera ikagira gute ikarangira. Ndavuga ati kandi ahita ntamvura idahita kuko nyine ntamvura idahita. Muri Kalas naho naririmbyemo ibintu bivuga ko ntamvura idahita, niyo kuri nawe yagize gute ko yahise. Bisobanure ko rero ibibazo byose wowe urimo nabigeranye n'imvura, ni isaha yawe yigeze birarangira, Imana ikakwishura isaha iyo igeze. None iyo wandika indirimbo uyandika ryari? Nk'uyo dufatire ko iyi ntamvura idahita wayandikiye muri studio, inspiration yaje ryari bikuza mu gute? Bonje ko bisanzwe indirimbo mu kuyandika ndayandika mfatiye ku buryo bwinshi. Hari igihe mba ari mu gihe cy'umunezero, hari igihe nandika indirimbo z'umunezero, nandika indirimbo z'umubabaro, nandika indirimbo zo guhimbaza no kuramya. Hari igihe nandika indirimbo ziraba ku buzima bw'abantu bisanzwe. Ku bisanzwe rero iyo ndiko nandika indirimbo ndaraba nkavuga ati ubu naranditse indirimbo ivuga bino, ubu naho abantu ndakeneye kubaha ino message nayo. Ibyo rero ndagenda nkiga ku bantu, nkafata umwanya muri studio. Sinkunda kwandikira cyane, ndakunda gufata akanya nkajana nkandika amajambo nkayashira ku rutonde neza, hama nkayarondera melody imeze neza bivanye n'ibyo abantu baba bakeneye kumva, kuko abantu baha ibyo bakeneye. Uravuga ati bivanye n'igihe tugezemo, reka ndirimbe ibi, ukayikorera ukayishakira umuziki, ukayahuza n'aya majambo mukaririmba, ibintu bikagenda neza. Nuko je nandika indirimbo. Urakoze cyane kunsigura idasanzwe duhaye ku bijanye n'ingene wandika indirimbo n'uburyo ubikoramwo. Akabazo k'amatsiko, urashobora kwandikira nk'abandi baririmbye indirimbo?
ndabandikira cyane abaririmbyi kubera ko nubwo nsanzwe ndirimba ku giti cy'iwanje nsanzwe mfise n'ikwaya ndirimbamo mbere nari ndi mu magroupe agiye atandukanye hariho nka groupe bita Public Family murayizi iyo nayihozemwo no kushengera umusamba sanzwe ndi muri kwaya nyene y'abajene twari dusanzwe turirimba namwo rero kwandika indirimbo akenshi ndakunda kwandika indirimbo za korale kandi n'umuntu yansabye yaje akansaba ati ngo urashobora kunyandikira indirimbo bijanye n'iyi nkumva ukari umuntu ashobora gusaba indirimbo ugasanga iyo style ntabwo wayishoboye urumva bigasaba ko umubwira ati ntabwo nabishobora jewe nandika muri buno buryo bisobanura iki uje ungana ndakwandikira indirimbo no kwandikira ariko bivana no kuntu ubusanzwe unaririmba nawe ubwawe ego numvise ko ufise urugendo rudasanzwe mu bintu byo kuririmba ntituza kubijyamo kanini ariko nashaka kumenya watanguye kuririmba ryari urugendo rwanje rwo kuririmba nobo watanguranye n'ubuto bwanje bivanye n'ukuntu jewe nakuriye mu muryango kijijwe abavyeyi banje nakuze ari abantu bakuriye mu rushengero mama wanje nabona aririmba mu kware y'abavyeyi natwe tumaze gukura aturerera mu korale y'abana turakura tugenda turirimba amashure tukaja ku bigo by'amashuri hano twiga tukaza tuja mu makorale yo kwishure urumva turirimba urumva ko nubana nabitanguranye no uko nagiye nkura kuva mu bwana bwanje bivanye n'umuryango nakuriyemo byagiye bikura kugeza no munya n'isa ntabwo nigeze ndabihagarika urakoze cyane ndumva urugendo rwawe wakuze ubikora kandi n'abavyeyi barabigukundishije ndashaka kumenya rero ni ryari watanguye kuririmba ku giti cyawe kuririmba ku giti canje numva no bikora ariko urazi ko kuririmba ntabwo ari ibintu byoroshe bisaba indirimbo kwanza bigasaba uburyo kugira ngo ibyo bintu bigereho ushobora kumva wo bikora ariko bivanye n'inzira ndende ubona bizotwara bigatuma utabikora ariko bivanye n'amakwaya nabwiye ko nagendimba mu makwaya yo ku mashure yo ku mashengero bivanye n'ahantu nagenda nimuka kuko ubuzima urabibona urimuka ukaja kuba mu ntara imwe ukaja kuba mu yindi ntara ibyo bigatuma ugenda urimba mu kaya agiye atandukanye ariko ubu ngubu ahandi mu gisagara ca Bujumbura nararirimba mu kwaya ariko ndavuga ati hariho ndumva ko nanje hamwe no gerageza nkagaragaza iyindi mpano kundi nokora muri buno buryo ariko ntavuye muri korale byo mfasha cyane nagiye ndirimba n'abantu bagiye batandukanye bakambwira ati dukorane tugakorana bikagenda ariko indirimbo yanje no babwira ko ariyo ndirimbo ya mbere ntanguye gukora nshize ku rubuga ba YouTube indirimbo imwe ariko nsanzwe mfise indirimbo z'amaudio menshi nagiye nkora zibitse sanzwe ziri muri studio izindi nsanzwe mfise mu makarita memoire ngenda ndazivuza nyene ndi muhira bisobanura ko rero nabihozemo ariko ubu ngiye kubigaragariza abantu bivanye n'igihe kubera ko nakubwiye ko igihe ibintu byose bibera igihe cyaje urakoze cyane mugabo ndiko ndumviriza ibi bintu mengo ni ibintu bigufata umwanya munini kuririmba muri korale kuririmba guti cawe kwandika indirimbo umenga ubuzima bwawe nivyo gusa none nivyo bigutunze canke hariho n'ibindi bintu ukora inyuma y'ibyo je ko bisanzwe ubuzima bwo kuririmba nibwo buzima bwanje nivyo bintu byanje nivyo nkunda ubuzima bwanje bwose aho nahabaye ndirimba n'ubuzima bwanje nkora bwa minsi yose ni ibintu bifatiye mu bintu byo kuririmba kuko nsanzwe nkora ibintu bijyanye na production indirimbo kwaba kumwe kwandika kwaba gukorera abandi baririmbyi nsanzwe n'abandi baririmbyi ndabakorera indirimbo bakaza muri studio nkabakorera nabo ubuzima bwanje bufatiye mu kuririmba ni byiza cyane murumva ko uyu muhungu asanzwe yandika indirimbo araziririmba kanazihinyanyura abantu rero mukeneye ko muhinyanyurirwa indirimbo nziza muhawe ikaze ndanabatumirira kumviriza indirimbo aririmba kugira ngo mwumve nuko asanzwe abikora turaza gupininga link y'indirimbo yiwe munsi y'ikiganiro muca muza kuyibona mwumvirize ni umusore rero abikora umbabarire nshobora kuba ndakwisa umusore uri umugabo ndacyari umusore hava nsanga ndiko ndarengera umva asanzwe ari umusore mugo nibaze ko vuba wubaka ufise umufiance canke uri single byo kubaka ntabwo haragera ariko ndibaza ko Imana ni yabinshoboza ndibaza ko tuzobigaragaza tuzoyibabwira nuko reka ibyo tubirindire nibaza ko akimistero ntikaremera tuzobibona aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana nashaka ko tumentioninga aka kantu usanzwe uri umwizera w'ijyahe shengero
jewe ndi umwizera w'ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi. Okay. Ko nashaka ko abantu bakamenya. Rero numvise uririmba neza, jewe nakurikiranye indirimbo zawe nsanzwe ndanazikurikirana. Ni indirimbo ziryoshe kumviriza, zirimo ubutumwa bwiza, zicuranze neza. Waririmbye indirimbo ivuga ngo nta mvura idahita. Niyo yonyene umaze gushira ku rubuga rwa YouTube? Mbo iyo bari nkayo yonyene indirimbo nikoranye, ariko bisanzwe hari izindi ndirimbo nagiye nkorana n'abandi bantu. Ndavuga kuri channel yawe. Kuri channel yanje hariko iyo ndirimbo imwe. Iyo channel yitwa gute? Bayita ni J Silas Music. J Silas Music. Abantu bashobora kuhasura bakaraba ko indirimbo yawe imwe. None ari imwe imaze igihe kingana iki? Mbo iyo ndirimbo imaze reka turabe amezi abiri. Imaze J Silas Music indirimbo imaze amezi abiri nibyo. Ndabona ko ari indirimbo nziza kandi imaze kurabwa n'abantu batari bake. None uteganya kuduhinda indirimbo ryari? Bo indirimbo mfite ni nyinshi cyane, ndiko ndategura, hari indirimbo zishika muri zibiri, ariko ndategura gutegura amasanamu yazo. Hamwe Imana yoba ibinshoboje, Imana kuratse ko yose ari ibikora, bivanye no kuntu urane ko indirimbo z'amavideo ziratwara uburyo bwinshi. Bisaba ro kubanza kurondera nka twebwe tuba tukira abasore tuba tugishakisha n'ubuzima, gufatanya ubuzima na kino gikorwa ntabwo biba byoroshe. Ariko niba uri navuga ati Imana kanshoboza iyi ndwi igahera. Nashaka niba uri kuno kwezi. Ubu turi kutareke zingahe? No munsi dufite tarike 14 ejo ni 15. Okay, navuga ati uku kwezi indirimbo zibiri ushobore kuzigira gute kuzibahereza nziryohererwe nkuzumvirize. Abakunzi b'ikiganiro ririmba mwumvise ko mu minsi mike yadushobora kuronka indirimbo nshasha. Ariko ntabwo atuvana ngaho uko agomba kuturirimbira gace gato kimwe mu izo ndirimbo zibiri twiteze. Rero turirimbira gace gato ya kimwe mu izo ndirimbo. Mbo indirimbo kuri ko jewe nkoze indirimbo hari genda bikora nka episode. Ndafata indirimbo hari nkompoza indirimbo nkagira igice ca mbere nkagira ica kabiri nkagira na refre ko nkumva amajambo ntiyahereyemo. Navuga ati indirimbo reka manda isohora uku aya majambo asigaye nzo yashira mu indi ndirimbo izokurikira. Ni indirimbo ivuga ngo reka kurira wiganyira ngo ubayeho nabi. Kubera ko ibyo ufise urirana hari abantu benshi bagira gute babiririra. Reka kurira wiganyira ngo ubayeho nabi. Kandi harabipfuza kumera nk'ukubayeho. Uri wese afise ibibazo bimukwiriye. Ico dusaba no kubaho uhoraho. Uri wese afise ibibazo bimukwiriye. Ibintu byiza cyane. Uraririmba muri korale, uririmba ku giti cawe. Ndashaka rero kukubaza iki kibazo. Urambwira korale, mu zindi korale ziririmba, korale ukunda inakwinspira. Hamuco ubwira n'umuririmbyi aririmba ku giti ciwe ukunda akwinspira. Tuhetangurira kuri korale. Ni yahe korale ukunda uvuga nti yaba ari yo mu gihugu canke yo hanze y'igihugu ni ndayikunda? Boje ku bisanzwe iki kibazo kiraza kungora kwishura. Turako jewe kubisanzwe amakorale yose aririmba ijambo ry'Imana. Mba numva ndabafana bose. Kabiri biragoye ko nova ngo korali nyespira kubera ko urabona ko amakorali arimba ama style atandukanye. Ugiye kwishengera imwe uzosanga korali irimba style, uzosanga indi style. Ariko bivanye n'ukuntu hari abantu tuba twarakuze tumviriza cyane. Yego. Twebwe akarorero aha mu Burundi ibintu byo kuririmba hariho amakorali urabona ko u Rwanda rwo rwaramenye hari ukuntu rwateye imbere cyane mu bintu bijanye na internet bituma tubamenya cyane. Urabona u Rwanda twagiye tubirefera ko, urabona Uganda twagiye tubirefera ko na Congo aha muri East Africa. Bisanzwe hari amakora usanga ari akarorero mu Rwanda urabona hari nk'ambasaderi. Hari ambasaderi, reka tuvuge Korasini muri Tanzania, turavuga Golden Gate muri Uganda, bakurikiye Yesu Wenezaji muri Congo, Injiri twariko tuvuga rero nk'ayo makorale akomeye yagiye aririmba. Ushobora kuvuga nti iyi korale narakunze uburyo yaririmba gushikaho nanje nipfuza kuzoba nkabo. Boje ku bisanzwe nari hariho bivanye n'ukuntu tegura abona ko tugenda twabura imico kuririmba kurako sinzi hamwe tworirimba mu muco wacu w'ikirundi sinzi iyo ndirimbo y'Imana uburyo yozisa. Urumva tugenda rero dufatira
tuyinspira ku bazungu, hari iz'abazungu, hariho bino bihugu nyine tubana hafi, bigatuma umuntu agera ku cyo ashaka kugerako. Okay. Bon, umuririmbyi nawe ku giti ciwe uhavuga, tugiye kuvuga turavuga nk'abantu nk'aba Apollinaire, ba Dudu n'abandi bagiye bamenyekana. Oba hari uwo wifashisha mu kugira ngo nawe akwinspire mu byo ukora? Twebwe bivanye no kuntu nakubwiye ko nakwishengero ndimwo, kandi nakubwiye ko umuririmbyi wese aririmba neza, nkumva ko hari ikintu namwigirako, ndashobora kumwigirako. Aba baririmbyi uvuze abo ntabwo mu Burundi nta mutsino ngo hari umuririmbyi no banarerefeye, ahubwo gusa umuntu wa mbere nirefeye ko novuga ko ari mama wanje, kuko je mama wanje niwe yanyigishije kuvuga, yongera ntoza kuba muri korale. Ibi navyo iyi mpano ndiko ndagaragaza ubu novuga ko ari impano indimo, ariko bidakura ko abandi ndabumviriza cyane. Hari abarimba muri korale akabarimba ku giti ciwiwe, ndabumviriza nabo bose waruvuze, ndabumviriza. Umuntu wese azi karirimba ibijyanye n'ijambo ry'Imana jewe ndamumviriza. Iyo numvise ari ikintu wamwigirako ndakimwigirako, ariko kubisanzwe jewe ubwanje uko niyumva mba numva nkaho ari impano iri muri jewe ndiko ndagenda sohora. Bivanye ariko na societe turimo, umuntu akagenda afata gato bikaca bituma yiyubaka kugera kuri no rugero. Ni byiza cyane, murabyumva. Usanzwe uri umuririmbyi ukaba n'umuhinyanyuzi. Nashaka hariho abantu bakunda kuririmba ariko babuze aho babihera, hariho abantu babikora mugabo ugasanga ntabwo babikora ku rugero rwiza. Nshaka rero nk'impanuro wohereza abaririmbyi nk'umuhinyanyuzi, abaririmbyi baririmba gospel, uzokumva kenshi batubwira ko kirazira ko umuririmbyi yanywa ibintu bikanye, kirazira ko umuririmbyi agibiki n'ibiki. Mwe muri abahinyanyuzi rimwe mubizi uhanurika abaririmbyi. Ubisanzwe kino gikorwa cyo kuririmba kijanye no kuririmba indirimbo zihimbaza Imana bitandukanye n'abano bantu baririmba ibi byisi. Kuko ababi byisi ugiye ukamwegera azakubwira neza ngo je ngo ndafata ibi biriya bintu byawe nta Rwanda mbanda nabizi, ariko arakubwira ibintu nyene afata ukumva ntabwo biba bikwiye kujana, ariko bivanye n'ibyo agomba aririmbe ngira ngo biba bijanye. Ariko twebwe ikintu cyambere urabisengera, kandi ikindi naciye bisengeye bijana n'impano, kuko urasenga Imana ukabwira ati Mana mfasha iki gikorwa ngiyemo, nkakujya ko kuja kubwiriza abantu gusengera ahantu canke kuza gusigurira abantu kugira ngo bihane, nakujya pastor avuga ati Mana uno munsi umpe ingufu kugira ngo abantu nze kuvuga ibi amajambo asunitswe nawe. Kintu gihari urabisengera, ubisengeye kuririmba no guhozaho ukagira kwitoza, ukavuga ati indirimbo yanje ngomba kwitoza uburyo buhoraho. Kuririmba ukabigira je nkora numva hariho abantu usangamo bara mu rupangu, ukazumva umuntu ariko aririmbira muri douche, ukazumva ariko aririmbira muri toilette, ariko aririmbira aho kuva cyo umwana niya bikomeza urumva ko afise katuza keza. Rero kuririmba sino kugira ngo uzofata ibi kugira ngo uririmbe neza, canke nguje muri studio ngo uririmbe neza. Ushobora kuza muri studio wari ufise n'ije giza wahagera satani akagufata, yaje giza ukaribura iyo rigiye. Aho ikintu gihari no kubisengera, ukavuga ati no munsi nshoboze kuri kimwe kuba ngiyeko, kandi ko iyo ndazi ko bisenze Imana ikakumva iragufasha kandi ibintu bikagenda neza. Abivuze nk'umuhinyanyuzi, nanje nk'umuntu yumviriza nago ndabwire ko kuririmba ni umuririmbyi ni nk'umukinyi w'umupira. Iyo atamyimenyerezo ufise usanga byaheze, uraja mu kibuga ukibura. Rero iyo atamyimenyerezo ufise no kuririmba usanga byagiye. Rero abaririmbyi, abantu mwifuza kuririmba, ni mwitoze, musubire mwitoze, mwongere mwitoze kandi mwitoze. Nibyo wavuze ko usanzwe umuhinyanyuzi, sinogenda kantakakubajije mu guhinyanyura indirimbo studio ukoreramwo ni yari yo yose ugezemo. Umuntu afise studio yo guhamagara nti ngwino uhinyanyura indirimbo kaza, ubikora gute? Boje ko bisanzwe nigiye muri studio bita Hope Studio. Ni studio bana gukora indirimbo cyane cyane zikidiva, kandi uburyo nizemo nibwo buryo nizemo bwo gukora izo ndirimbo. Urumva je nta zindi ndirimbo nkora, je nkora indirimbo zayagiza gukoraho gusa. Twagiye tuhigira mu buryo butandukanye, urabona ko ibintu bya studio bifata intambwe, ucangurura umunyeshure bikarangira ugeze ku rugero, nubwo ibi bintu byacu bisaba kubandanya uguma wiga mpaka kuzoshika, kuko nta muntu umwe twese turicari mu rugendo. Mu buzi bwose turimo ubukiri mu rugendo bisaba kwama wishira ku mwanya uvuga ati hagezweho bino, abarimbi bakeneye bino. Kurako kugira ngo indirimbo iryohe irasaba ijwi sounding, abantu barumviriza amajambo. Urabona ko indirimbo irahera mu kwandika, umaze kuyandika harabahera kwandika, harabahera ku beat umuziki, harabahera
kwandika amajambo, hariho kuza muri studio recording, hariho producer kuzokora mixing, mastering kugira ngo audio irinde ihera. Urumva ko bisaba intambwe ndende. Bisobanura iki rero? Bisobanura iki? Indirimbo ifata umwanya munini cyane kugira ngo igere kuri urwo rugero abantu bashobora kuyumva. Niyo mpamvu ndakubwira ati urugero natwe ngezeho jewe ngubu izi ndirimbo nyine mumvizi, izi ni genda zikorera genda zikorera, ndagenda nkagerageza uburyo bwose nkiyandikira byose kugira ndayirangiza, ariko hari igihe mpamagara umuproducer mugenzi wanje nkavuga ati umva gute hano hantu bivanye nuko nari genda byikoreye, akambwira ati kwihangana urashobora guhinyanyura kano kantu tukagenda dufashanya kuko ubugirigiri bugira babiri. Rero ikibazo warumbajije ngo cyo ko nokora ahantu hagiye hatandukanye kubisanzwe ubuzima tubayemo, nka twebwe akazi kacu dukora dufise abandi dukorera abantu, ntabwo ndagera ku rugero rwo kuba mfishe studio gwanje, mfise umuntu nkorera kandi eja uburaha ejo ukaburi n'ahandi. Bisobanura iki? Tugomba kwirukanga ubuzima hose kugira ngo dushobore kuba twoba. Jewe wowe nka ufise studio ukavuga ati jewe ndafise studio na recording indirimbo zanje, ingo dufashanye dukore mixing, je nta kabuzi ndaza tugakora ivyo kabisa, nta kibazo na kimwe gihari, kuko twebwe na studio dukorera hamwe wacu ntabwo ivyo bintu bakunda kubihagarara ko cyane, kubera ko bivanye n'ukuntu ubuzima tuba tubayemo. Ugomba kwirukanga kugira ushobore kubaho. Yes, urakoze cyane. Nibaza ko babyumvise abantu bamukeneye guhinyanyura indirimbo zanyu neza. Ubufatanye nico kintu ca mbere kiba gikenewe. Hama nizera ko tuzofata kanya tukazobasanga muri studio kugira ngo n'abantu baririmba babone intambwe zingene indirimbo zikogwa, tuzobikora kugira ngo mubone ngene bigenda. Nibaza ko nabyo bitaba ari gikorwa coroshe. Bigoye cyane ariko nyine tubikora bigakunda. Na cyane. None numvise ibikorwa ukora mu bijyanye no kuririmba no kugira, ubikora ku giti cyawe wenyine cyangwa urafise abo bitwa aba manager ari nyuma yoba ashigikiza uburyo kugira ngo ibikorwa bigende neza? Ariko ndaraba amasanamu y'indirimbo ukora n'amasanamu meza kandi akoze ku buhinga bugezweho, bisaba amafaranga menshi. Amafaranga yawe canke hariho umu manager yoba ari nyuma atanga inoti? Nta manager ndagira, nta manager ndaronka kubera bivanye no kugikorwa bisa nkaho ubu ariho nkigaragariza abantu. Bisobanura ko ibikorwa byanje ndabigaragaje amezi abiri. Urumva ko amezi abiri haracari kare, ntabwo birihuta cyane ku buryo nabamaze kuronka abantu bashobora kumanaginga muri kino gikorwa. Ariko manager abaye abonetse, uvuga ngo ashobozwa byose no we nk'iki. None manager abaye abonetse, manager abonetse ni bya bikorwa biza biherekeza cya gikorwa cyiza, kuko twebwe bidukora ntabwo tubikora ngo turiko turaca amafaranga. Nivuga butumwa turimo kandi ni kugaragaza impano zacu, kuko kirazira hari akarimo negeze kumva ngo bishoboka yuko ufite impano nyinshi, ngo ariko uri umunyabute ntushaka kubimenya, umenye yuko muri ibi byose ujya ubabaza umuremyi, giherezo rya byose mugenzi bizoshigwa imbere y'urubanza, buri wese ku giti cye, ese uzireguza iki? Ukarimba narakumvise cyenda bijanisha n'amajambo negeze gusoma. Buriya iyo ufise impano ukagenda ukayicarika birababaza Imana, kandi no muri wowe ugomba kwishakisha. Hari umuntu ashobora kuvuga ngo Imana ngo nta mpano mfise, ngo Imana ngo kweri, ibyo rero birabaza Imana. Nta muntu n'umwe abuze impano. Imana yaraguhaye kuboneka, kuvuga no ibindi byose yogira gutyo yobiguha. Bisobanura iki? Nta manager ndaronka, ariko abaye abonetse namata byaye amavuta ni cya gikorwa cyiza giza giherekeza ikindi. Urakoze cyane. Muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo uwuzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Rero uri kuradukurikirana, urabe uko Imana yaguhezagiye, urabe uko uhagaze, nimba ushobora gukora neza mu kuririmba, gusigura, gufasha abagowe, gushigikira abafite impano, bikore mu gihe cyawe. Ubaye utabikoze naho urumva ko Imana ibiguharura ko nkikosa. Urakoze rero ko tuba tugaku waduhaye umwanya wo kuganira. Ikiganiro ni ririmba. Hariho abaririmbyi benshi baririmba bashobora kuba bipfuza ko twabaganiriza impano zabo nazo zikagaragara. Aho munsi muraza kubonaho inimero yanje, muraza kumvugisha kugira ngo dushireho umwanya tuganire. Dushobora kubasanga aho mukorera cyane tukabatumira mukaza muri JCTV tukaganira. Byose birashoboka. Mu kurangiza ni giki wobwira abadukurikirana?
bo cyo nabwira abantu badukurikirana ubwa mbere bwo nuko ubanza bagakurikirana ni TV yaduhaye umwanya ni JCTV mugire subscribe mugire mukurikirana ibikorwa byabo kuko murumva ko azoza haraci ibikorwa byiza cyane bo nanje ni J Cyrus Music muje ko kuri YouTube mugire kwa kundi nyene tubavuga hano hirya hama ibikorwa byanje kugira muze murabikurikirana cyane munabikora munadusengera abantu musenga kubera ko bino bintu ntabwo byoroshe birasaba ko nawe mushiramo akaguvu kanyu mugasenga kuko amasengesho iyo agiye hamwe abyara ikintu cy'inkomezi hama icyo norangiriza ko kandi mwanakoze hajya turarangije yego turarangije nakajambo ka nyuma okay nukubashimira cyane nshimira JCTV ku mwanya yaduhaye ndanashimira n'abantu bariko baradukurikirana bose kugira ngo tubandanye dukorana muri bwa bumwe dukundana murakoze. Ikiganiro ni Ririmba mwari kumwe na Eric Niyongabo hamwe twakiriye umuririmbyi yitwa J Cyrus Irankunda J Cyrus hama nkuko ari ikiganiro kivuga impano yo kuririmbira Imana ntabwo tworangiza tudasenza Imana reka dusenge. Uragororoka kandi ugira neza uhoraho wewe waduhaye impano zitandukanye wemeye ko no munsi tuganira ku mpano yo kuririmba ibyo dusaba ni byinshi kandi wowe urabizi nk'Imana yacu rero ibidukwiriye byo tuma tuguma tukuyoboka no biduhera ubuntu tubyambaje Imana mu izina rya Yesu amen amen.